nimuhorane n'umukama inkuru nziza ya Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Luka mweranda. Muri ijya minsi abafarisayo bari babajije Yesu igihe ubwami bw'Imana buzozira. Yesu arabishura ati ubwami bw'Imana ntibuzana n'imenyetso ziboneka ngo bavuge ngo buraha canke ngo buri hariya, kuko ubwami bw'Imana buri muri mwebwe. Abwira abigishwa biwe ati hazoza igihe muzokwifuza kubona umunsi niyo woba n'umwe w'umwana w'umuntu ntimuwubone. Bazobabwira bati ehe nguriya canke bati ehe nguyu, nimujeyo ntimubakurikire. Nkuko umuravyo urabiriza mu ruhande rumwe rw'ijuru ukaboneka ku rundi ruhande, uko niko n'umwana w'umuntu azoba ku munsi wiwe. Yamara abwirizwa kubanza kubabara menshi no guhebwa n'abantu b'iyi myaka. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Ubwami bw'Imana buteye bute? Ubwami bw'Imana buza guti iwacu? Ubwami bw'Imana budushikana kuki? Ijambo ry'Imana twumvise yuko ryagarutse cyane kuri ubwo bwami bw'Imana. Yesu bakamubaza ikibazo abafarisayo bati ubwami bw'Imana aho buzozira ni ryari? Ni ikibazo camye mu banyisirayeli bose n'ababa barongoye mu vy'Imana, kuko muri bo bafise iciyumviro cugaye c'ubwami bw'Imana. Iciyumviro cugariye ku kubona ubwami bw'Imana, mu kubona Imana rero igifata ngo yaragifashe, igifata koko igakuraho abantu bose babangamiye Isirayeli gaciba igihugu gikomeye kiganza intara n'amakungu, igihugu koko kigaragaramwo ko ari koko igihugu c'Imana kiganje ibindi vyose, hakiganza ubutungane kujya nyene nabo babwumva, kandi koko vyose bikaba vyiza. Ariko inyishu Yesu abahaye ngira ngo yahavuye itabagwa neza, yarabadesevye certainement. Nkuko natwebwe ushobora gusanga uko twiyumvira ubwami bw'Imana usanga umenga Yesu ntiyadushikiye aho twashaka, ko burya ari igihe tubaza ibibazo dusa n'abamaze kwihinyisha. Murabona abantu baza kumbaza ibibazo ukumva yuko akubaza umenga akubaza ashaka kumushigikira kuco yamaze kwibwira nk'inyishu. Oya, uje kubaza itege yuko inyishu ishobora kuguhimbara nkuko idashobora kuguhimbara, kandi igihe idaguhimbaye bikagusaba gusubira kuzirikana neza aho washira umwitwarariko. Yesu rero agaca agomba kubafasha kumva ingene ubwami bw'Imana batoguma baburindiriye mu bintu bihanitse. Yesu akagira ati buri muri mwebwe. Imvugo ya buri muri mwebwe irasigura ibintu byinshi. Ubwami bw'Imana buri muri twebwe kuko ubwa mbere na mbere Yesu ari kumwe natwe. Yesu niwe bwami bw'Imana iwacu, igihe ari kumwe natwe tukaba kumwe nawe, turi mu bwami bw'Imana. Turi mu bwami bw'Imana kuko niwe abuzana akabuvyagiza. Muribuka yuko ni nayo nyigisho ya mbere atangura agira ati ngo nimwigarure mwemere inkuru nziza kuko ubwami bw'Imana bwabashikiriye. Ni nayo nkuru nziza arungika abigishwa be ba mbere abarungikanya akigira ati genda mwigisha abantu bose yuko ubwami bw'Imana bwabegereye. Ubwami bw'Imana rero ni ukuba ubwa mbere kumwe na Yesu Kristo. Ariko kandi Yesu akerekana yuko ubwami bw'Imana twomenya kubaza Imana ikaduha
gushobora kumenya kububona no kubwumva mu bintu bisanzwe mbere bito by'ubuzima bwacu, ibintu bisanzwe bito by'ubuzima bwacu. Nitwame tuburindiriye mu bintu bihanitse, ibintu uyu munsi tubona Yezu abaye nk'utugabisha ko ati mwitonde, kuko twama twiteze ibihanitse biratugora kubona ibisanzwe Imana iri kwiradukorera, ibisanzwe turiko turasangira n'Imana. Yezu ati naho ngiye subiye kwa data ndi kumwe namwe ubutakibavirira gushika ku muhero w'isi. Hari icyifuzo mpora nifuriza abantu iyo umwaka utanguye, biteze yuko nza kubifuriza imigisha n'imihezagiro, amadolari yisuke, amayero, amakonte yuzuye, utararonka umugabo muronke, utararonka umugore muronke, bya bintu nyene muzi dukunze kwita imigisha n'imihezagiro tuguma dusaba no ku marezo sosio, dusaba abapastori n'abapatiri. Nimwe nkababwira ntoya, mu vyo uzocamwo vyose ushobore kubona ingene ikiganza c'Imana gikora mu buzima bwawe. Nico gituma mwumvise Yesu mu kubandanya avuga ubwami bw'Imana, sinzi ko mutatangaye mwumvise aciye akurikiza ko ibi bintu ngo abwira abigishwa biwe ati, arahindukira abigishwa bati ntimugume mu vyiyumviro nk'ivyo by'abafarisayo baguma barondera ibintu bihanitse, ati mumenye mwebwe hazoza igihe muzokwifuza umunsi n'umwe w'umwana w'umuntu ntimubone. Aha muri icyo Yezu agombye kuvuga, ku buryo bw'uko mbere hari abazoca bagomba kubafatiramo bababwire bati wa mwana w'Imana umwe azana ubwami bw'Imana ari ngaha canke ari hariya, ingo tugende niyo tumusanga. Yezu agombye kuvuga iki? Agombye kuvuga yuko n'igihe tuba turiko turaca mu bintu vyije ukagira ibibazo ku Mana, ku buzima bwawe, ku gihugu cawe, kuri eklesia, ku muryango wihebeye Imana urimwo, kubiki muri Radio Maria, nibivuga yuko Imana atari hiri. Ni hiri no ngaho hari ikintu cy'ubwami bw'Imana kiriko kiraranguka. Hari igihe muranja kuraba abagwayi basengewe n'abapastori bagiye barakurakuranwako n'abapatiri bakabakurakanwako babaha amasakramento, ukabona umenga biteze yuko ati umwibutsa Mana w'iradio yigisha isi yose aha ziraza kuramvura ikiganza cye nkira ubwo nyene. Haca ndababwira ni kubera iki utimenyereza gusoma icyo Imana yakubwiye muri abo basuku bayo bose baguciyeko. Yego niko kumbure bagiye baraguha umwizero yuko ucukira, ariko ntivyaba. Ariko urabe ko atabundi buryo umukama yagombye kugukizamwo bo baravugiyemwo kumburo gacusho kutahura kuca ukira ku mubiri. Ejo mwarumvise muri babanyamibembe ngo ugaruka agakengurukira Yezu agacamukiza mu buryo bwuzuye. Harabakize baronka guérison mu gifaransa, hari nundi yakize aronka guérison n'ikindi twita le salut, urukiza guzuye gumutima wiwe imbere y'Imana. Kandi murazi yuko gukira biri kwinshi. Yesu akagomba rero gukabura ubwenge bw'abigishwa bati no mu bihe mushobora guca mu bibazo bimwe twita mu gifaransa des questions existantes, zimwe zihakwa gutuma umenga uhakwa no guta ukwemera Imana, ntutakaze ukwemera. Naho Patiri Mutsamana yabaje gusengera ntucukira ngo uce usimbagurika nk'uritera karisama. Saba umukama, munaca ndababwira ni saba umukama akumvishe la différence y'ico ariko arakoreramo muri ubwo buryo umeze uko, kuko dusenga Imana yumva. Nimba yaretse bikaguma gutyo, hari ikindi kintu igomba kukubwiriramo, isaba ko kagoboranja, ni wagatahura uzoruhuka kandi uzorema, uzokumva uti Imana turi kumwe. Muri bukayate mwanyaje wa muntu yaje aho bariko barasengera abantu muri evangelisation, haciye imyaka 6 yamagenda gusaba Yezu ngo mukure muri chaise roulante
ariko Yesu ntabikora. Batembereje Yesu ati ntundengane nanje nkorako, kumwe n'umuturimbe guma bigaruka ngo nanje nkorako ntundengane. Yagukoze ko n'ugutamenye ko yagukoze ko. Agashaka yuko yo muguruka nawe mugabo niho yahava mu nyuma Yesu amuha ugorukiza go mu mutima, arateba aratahura igituma atamukuye ngaho. Umunsi umwe hageze ko baje gutanga amatemwanyaje, bazabona ariko agenda muri chaise roulante, aravuga ati nanjye Yesu yankijije. Ukiri muri chaise roulante tego yankijije gutahura yuko bidakenewe ko mva muri chaise roulante, kuko nkije nkayivamwo no subira kujya kugwa mu vyaha byatumye njya muri chaise roulante. Si benshi bakomye amashi, mugabo uyo yarakize gose vraiment. Uyo yarakize kuko muri chaise roulante yari yatawemwe nuko yagendera ku kimoto kikamutuma agenda aradaraga abakobwa bose bahuye. Yesu akagira ati jya muri chaise roulante ukize umutima wawe, ariko n'imitima yabajya abakobwa umenga batwayira hejuru ishobore gutekanikira. Yarabitahuye. Uyo ubwami bw'Imana burashitsiwe. Yesu akagira ati no mu bihe bigoye nimutumutwe murondera hatariho, bazumukama akumvishe mu mutima wawe buri muri mwebwe. Nta kintu kiryoshe nanjye gihora kinyohera iyo nasengeye nk'ikintu mugabo kaza wumva umunsi umwe umukama aragushizemwo ubwenge bw'icyo ariko arakora muri uyo mwanya, kandi mu nyuma ugatangura kubona amatemwanyaje y'ibintu biriko biravamwo byiza byinshi, ukumva uti mais Seigneur uri gitangaza ingene ukora no muri discretion y'ibintu bishobora kutugora, kutubabaza, kutudefya, kutunaniza ukucanke kuriya, mugabo buri kurakora. Hari ikintu buri kurakora kujana n'Imana muri ritme y'ingene ibintu biriko biragenda, kuko Imana ntahivirira umuntu. Nibuke cyagisabisho tuvuga turiko turaherekeza umuntu bwa nyuma mu ngoro y'Imana, ngo urukundo rwawe ntigwigeze rumuvirira. Naho utagumva yirakumva, naho udashoka kubibona irakubona. Jya muri icyo cyumviro cyayo kwikubona itigera ihemuka, utsimbatare ngaho uyibohere, hazoza igihe iguha nawe kumva. Ariko kandi Yesu aravuze yuko ubwami bw'Imana hazogira igihe rukigaragaza mu mwakaka, mu buninahazwa bw'iwagarutse. Nuvuga nti izo n'ingero z'ubwami bw'Imana, ariko iyi ngero yaho Yesu azokwigaragaza ni ingero izotamarirwa neza, ni ingero y'abantu bazibamwo neza, ari abo bamenye kubaho bimenyereza bamurondeza no muri bijya umenga ntiyumvikanamo. Ukungena abantu twashaka gushoka tuvyumva, abantu bamenyereye kuza barimenyereza kurondeza Imana mu byo barimwo, bakayihambirira ko bagateramira ubukiriro bwabo n'ubwa bene wabo. Ubwami bw'Imana bukaba kandi mukungene tubaho vya misi yose. Mwumvise ingene buriko buraranguka mu gikorwa Paulo ariko arakora hagati ya Filemon na Onesime. Onesime umusuku wa Filemon. Akagerageza kumvisha Filemon ko Onesime yahoze ari umusuku wa Filemon, hanyuma aratoroka. Ico gihe umusuku atorotse w'ico gihe c'abaromani gitwa yuko afashwe yicwa, yahemutse. Kandi umusuku shebuja yaramushira ko ikidodo ciwe kugira ngo ntashobore no kuja handi, nundi agombye kumutora kagira ati uri ku ikidodo canaka uruwanaka. Filemon rero ahungira kwa Paulo. Nituzi neza ibyatumye ahunga nako Onesime ahungira kwa Paulo, ntawuzi neza ibyatumye ahunga kwa Filemon. Agiye rero kwa Paulo aramwakira, araheza aramumenyesha Yesu Kristo. Kandi na Filemon Paulo yari yaramumenyesheje Yesu Kristo. Paulo agaca afatira kuri ubwo bucuti bwabahurije muri Yesu Kristo, akagira ati fatiraho mushobore gusubiza hamwe.
ico mwapfuye mu kirengere, mwumve ko mwese mwabaye bamwe muri Kristo, musubize hamwe. Tugire Kristo. Hari igihe murambona ingene twibagira ko dufise ressources, nogira nti isoko ry'ubukomezi budatsindwa bw'ubukristo twaronse mwibatisimo, ugasanga abantu turaha inguvu ivyo turyaniramwo ubukristo bwacu, ukamenga ntaco buriko buradufasha. Hano abantu bahora baza nti bariko barapfa ibintu biriya, none wowe uri umukristo, none nawe uri umukristo, nene mushobora kujamwe ngo musubize hamwe, ngo je nawe vyarahetse, ngo niyimenye ngafata inzira. None waje kundonderera iki? Kugira ngo ndagushigikire mu gutandukana nawe, hanyuma nawe ndamushigikire mu gutandukana nawe? Naco twoba turiko turashika kubwo wari ubukristo butatuvyarira inguvu zitwegeraniriza mu Mana, bukaba ubukristo umenga ni ibintu birengana uko ataco dukuramwo c'inguvu zitwubaka. Paulo muri ico gikorwa c'ubwami bw'Imana mu migenderanire yiwe na Filemo na Onesime, agakoresha icari n'ubucuti basangiye kugira ngo abahuze, abashire hamwe. Yari gushobora kugira ati, Onesime ndironkeye wewe ko ndakuronsa uzuramfasha mwibohero ndimo, ngo ari mwibohero aremeye kumusubiza nyenewo kandi agerageje kubasubiza hamwe. Yagushobora kugira ati ndironkeye umfasha Onesime n'akazi kawe, nako Filimo n'akazi kawe, shikizima jewe nironkeye, nimba yaragukwefye n'akazi kawe. Ariko arabashira hamwe akabahuza. Ubucuti asangiye na Filemo n'ubwo asangiye na Onesime bugasubira bukabahuza. Hari abantu dusangira ubucuti butaduhuriza muri Yesu. Ubwo bucuti uyu munsi ugusuzume ubusubiremwo, kandi abantu twese tuzi ko duhuriza mu bucuti bumwe na Yesu. Nitwemere yuko ibi na biriya ushobora gusanga bifatiye ku bintu byinshi dupfa, umenga vyo duherana bikatubuza kugaruka ngo twumve ko turi inshuti za Yesu twese. Kandi Onesime agasubira mu kibanza cyiza cyo gukorera Filemo, mugabo afise umutima mushasha. Filemo akazomwakira agasubira akamukoresha mu mutima mushasha. Abakozi n'abakoresha, uwo mutima turitwararika kuwugumana kugira ngo ivyo dukora biheze bicike ukubaka bwa bwami bw'Imana. Nituburonderere kure. Igihe cyose ugira eforo yo guhuza abantu, kubafasha kwirengera, igihe cyose ugerageza gukura ibinabiriya bitambama mu buzima bw'abantu bikababuza kwishira no kwizana, igihe cyose wanka kugendera gusa ku bukuru ahubwo ugakabura umwidegemvyo. Paulo agize ati, nari gushobora kugutegeka mu izina rya Yesu, ati mugabo sishimye kugutegeka, shimye gukorera ku mwidegemvyo wawe, mu rukundo rwawe. Urukundo ruraryoha gusumba itegeko, kandi itegeko igihe turyumvisemo urukundo kandi urukundo tukarugira itegeko ryacu, icyo gihe ubwami bw'Imana bubushitsi wacu. Ubwami bw'Imana buhore muri mwebwe, buhorane natwe. Amen.